buryo umuntu aja mu kazi bisanzwe kubera nari mfise imodoka y'umuntu nari mfise ibeni zibona izo beni zitwara amabuye ncamira kuzana amabuye ndakuyaza mu Rutana ngiye mu Rutana burya naguye hano witwa ku Marono kuvuga ipine yaracomotse iravamo ibintu dogiteri yabwiye bisaba ko bonshamwe irindi gufa akayikura nko mu kuguru bivanye n'iryo gufa kubera igufa amagufa yo urumva ko aracitse burundu amagufa yose uko turimo ari tubiri twose twaracitse rero nuko vuga kamwe kasigayemwo nako uri kamwe kavunitsemo kabiri kamwe baragakomwe baragata akandi kasigayemwo nko karavunitse urumva nta buvuga afise kandi ngo havuyemo rinini iryo bakwemwo n'iryo rinini hasigamwo rito nukuvuga n'ubu kuboko kumeze nk'umurembe nk'uko aharuko kuri iki kintu ucubona kwigira inyuma kubera nk'inyama nakubwiye ko zavuye kunda bakazishira ko izindi bazi ko bazitaye basaba ubufasha bw'ibitaro binsaba kuvuga fagitire kuko kugeza kuno mwanya no saha urumva yitwa yuko dogiteri we yancuye rero handa haryamye kukubura ubwo buryo bwo kuhava bw'ukuntu navuye fagitire urumva ni ndende cyane bagusabye ngaho miliyoni 8,389 n'amahe cyane kuranka mukira neza kuko Imana ica mu bintu kuva imva imeze byose nyaminga simba yo kubwanje nta bushobozi je nari mfise niyo mpamvu mvuga ati ibintu byose nima jewe ndabiteze mu Mana nta handi mu buzima busanzwe Emmanuel asanzwe akora iki je nari nsanzwe n'umushoferi yagiye kugira gisida ata amafaranga 100 bafise muhira byo kwirekipera dufate aho mpunze umuryango abana bangahe umugore abana batatu ahi Bujumbura kandi bose biteze cyo bazanira ndapanze umugore nta kazi afise ndafise mu mwana yiga ukuboko mbona ko menga kuzongera gukora ibikorwa ntabyo mbona aho gusa je ndashima Imana kuko kuba kukiyiko byonye nicyo cyo ni cyane umuntu ashobora gushima Imana muri make gusa byose no kubishimira Imana ko bimeze. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Flavor, this is Step Media, channel for this industry of Flavor, checking my content with the muri industry of Flavor. Mutuma tubikora reka tuze tukingurikira Imana, hama dusura tukingurikira nabwo yakunze wa Step Media, kabiri gatanu indwi wherever you are, ndakunda cyane kandi big up sa kuri support yo mutwereka. Birashika cyane ku mutima, ndakubwira ati kuri mikoro kumwe na Benny behind the camera, isike professional, muri wa mugambi mwiza nyene tifasha abandi nawe warafashijwe. Ndi kumwe no muvandimwe wanje, ndi kumwe no murundi mugenzi wanje, ndi kumwe na mukuru wanje, ndi kumwe na mene wacu, ndi kumwe n'umwe nuvuga dusangiye amaraso amwe y'abarundi kandi urabibona ko amagara yiwe atameze neza. Ego kuri mikoro kumwe na Benny inyuma kamera ni isike professional, n'umwe wa mugambi nyene mwiza tifasha abandi warafashijwe. Kandi bigenze neza cyane muri wa mutima nyine abarundi ngo dufise no gufashanya twese twifuza yuko twama turi mu bibazo cyane twese ibitubako tuba twavyifuje byose ku mugambi w'Imana. Ndi kumwe na muvandimwe wanje rero ni Emmanuel kumbure araza kwabwira amazina yiwe kuri abitondore hama acabwira n'ibibazo byamushikiye. Amahoro amahoro ni sawa yego bako amazina yawe yose ni gute? Ndashimiye Emmanuel. Ndashimiye Emmanuel. Emmanuel akaba gwariye hehe? Hamwe wa karete. Kugira ngo gware byagenze gute ugwaye iki bimeze gute? Je nagize agisida n'imodoka. Avuga twara abantu batatu. Ariko nije nashoboye kuba baravuga bane ntacyo babaye. Yego. Ariko kuboko ariko kwababaye. Kuko kwarababaye bose nawe nibyo biboneye burya inyama ziriko ngaho ukuboko burya hazikwiye kunda kugira ngo ukuboko gusubire kuba neza none ukuboko kurahagarara neza nk'ukuboko nyene kwa kuri mwigufu cyangwa kwa kuri mwigufu nta gufa rimwe barakuyemo uburyo ukuboko dufite amagufa abiri rimwe bararikuyemo irindi ryasigaye rizima rirakomeye irindi ryaravunitse nubwo rimwe naryo ryaravunitse none ubundi hoho barakuvuye neza bimeze gute barakumvura baragerageje ibyo bashoboye mu bwo gusa nubwo byashoboye byaragoranye ariko nyene abaganga bo baragerageje ibyo bashoboye kuko ubuhinga bwabo bashoboye ku buhinga bwabo bashoboye baragerageje uretse gusa ko nyene kuboko mbona ko umenga
kuzongera gukora ibikorwa ntabyo mbona aho gusa je ndashima Imana kuko kuba kukiyiko byonyene nicyo cyo ni cyane umuntu ashobora gushima Imana ikindi naco ntikurakira byo ntabyo navuga ntabwo kurakira muri make gusa byose no kwishimira Imana ko bimeze mu buzima busanzwe Emmanuel asanzwe akora iki je nayo nsanzwe n'umushoferi umushoferi w'ikamyo kuko n'imodoka nayo Ufise yari umugabo araho gusa ikintu cyambabaje urumva ko Ufise imodoka y'umuntu mu bwo kugeza kuno mwanya yose mu mezi 10 maze kuri gitanda maze mezi 10 ngaho mwinje ngaje mwinje ku itariki 17 z'ukwa kane umwaka wa 2022 cyo basi amezi 10 rero maze ngaha kuko mu mezi 10 maze ngaha uwo muntu iyo modoka yo nari Ufise wana ubuzi bwacu bwa prive ni kuvuga nagize umunsi ngira gisida gaca pasi kiba ni kuvuga ku munsi wa pasi kumva ko gaca pasi kiba ku munsi wa pasika twari duhejeje kuvugana nawe kugeza n'ubu n'uno mwanya niyo saha nta wabona bite ijya indome bandika bite indome zibiri ntayo ndongera kumva yiyo kuri kw'Imana ikiyongeye kuvuga ngo inoti y'ijana imwe wana irya jana rya kwa gasore ntacyo ndabona giye ni kuvuga je ubuvuzi bwanje ko byagiye biragenda kandi nagiye kugira giside ata amafaranga 100 n'afise muhira byo kwirekipira dufate aho mpunze umuryango abana bangana umugore abana batatu ahi Bujumbura kandi bose biteze cyo bazanira ndapanze umugore nta kazi afise ndafise n'umwana yiga cyabumva rero ubwo buzima muhira no kuvuga aho nsanzwe mvuka nta mama afise papa wenyene no kuvuga rero sinumva ukuntu bakubwira nk'ubuzima urumva kwanza ucugumva ubuzima bwa ruguru bw'abantu kujya ku muntu y'Imana umva ni ibintu nyine utosobanura ugiye kubisobanura usanga n'amarira warinze wumva nibyo bintu byo kwihangana Sinone abo bana rero babeshejweho gute bimeze gute mu gihe ukuntu abana babayeho bafungura gute urumva kugeza ubu bazanira amafaranga yo gufungura no kuja ku ishuri ubuntu uku abana babayeho kugeza kuno mwanya nino saha n'ibintu umva utosigurira umuntu ngo apfe kubyumva kuko kuva ngira agisida urumva urazi ibintu bisabwa uko bingana sinifuza kuri mituweli nivuza kuri samples bacumva rero ahubwo nasanze burya kubara n'abantu mukabana neza ni ibintu bya mbere uzubura ikindi kintu cyose mugabo abantu muze mugumana yego kuko ufise abantu ufise n'ibintu je kuba uku kuboko kuno mwanya kugeza ubu kumeze ukunda kubona ukuntu abanda gukorako ntabyumva ntumva ko nkozeko so kubera je kubera Imana agakurikira kw'abantu amen icyo nicyo kintu nshimira Imana kuko je hageze ko nja muri broke urumva dufata ibyo byo ku ruhande byobyo ndashobora kuzahambira ati hewe nukuri je bimeze kunuku ibihumbi 5 ze kugura umuti canke basiga kwandika nkaka message gasanga urabyumvise muko hageze ku munsi wo kuja muri broke je nagiye muri broke kane inshuro zimwe nikuvuga inshuro ya gatanu yoyo ibyuma bikuyemwo ngaha insiri ndaje muri broke yuko nta mahana yo kubona abantu bari bamaze kurambirwa kujya kumusanga nukuri je muhira urumva ugira ibibazo byo ngaho kamuganga ukagera n'ibyo umva byose bikagukoranira kavuga ati uguhaye 10 ugacungika 5 muhirwa ibindi 5 ukagura iki umuti urumva ubwo buzima nagira ikibazo bahageze kuki kuja muri broke ewe urazi kwizima 200 byo kuja muri broke sinzi byo kuvuga no kuvuga rero ni ibintu birebire ni umva ni impuze ndende uwo sanga twonaganira kuva nk'ubu azoshika neza ariko kurundi ruhande ukuboko ko kurumva yuko uzobandanye gukoresha ariko uzokora mu bwambere kuko nisanga ibintu dogiteri yabwiye isaba ko bonshamwe indi gufa akabikura nko mu kuguru bivanye n'iryo gufa kubera igufa amagufa yo urumva ko aracitse burundu amagufa yose uko turimo ari tubiri twose twaracitse rero no kuvuga kamwe kasigayemwo nako uri kamwe kavunitsemo kabiri kamwe baragakomwe baragata akandi kasigayemo nto karavunitse urumva nta buvuga afise kandi ngo havuyemo rinini iryo bakwemo n'iryo rinini hasigamwo rito no kuvuga no kuboko kumeze nk'umurembe nk'uko aharwa kuri ako iki kintu ucubona kwigira ino usibye gusa ko ibikomere nyene ibyo bimaze byagabanya usiganye igikomere ngaha ku nkokora honyene
rero sibyo yuko igikomere cyo byagabanutse kubera nk'inyama nakubwiye ko zavuye kunda bakazishirako izindi bazikuye ko bazitaye rero usibye nk'igikomere kingaha nko mu kuboko badashizamo inende gufana abanye nta kintu nokora kuko ni nk'umurembe kumeza uku ntagukuye mwiki ugize uku kujino ujanye no umva nyene usibye uhagaze neza oya nta byo guhagarara ariko mu bisanzwe nkuko byo wari wifuza ko bakuvura cyangwa mu byo bari bashoboye bo ngaha binini barabikoze ivyo bintu byo kongera kwigufata umva yuko nibindi byo zo kuvura mu nyuma cyane nibindi bakongera no gufa mugabo nararondise nk'uburyo aho sawa ngo urumva se byo misanga ryawe uwo munsi byari byo umunsi umeze gute wari wabyose bimeze gute byabaye sangapi je nabyutse nyene meze neza hanyuma ndakuje umuntu aja mu kazi bisanzwe kubera nari mfise imodoka y'umuntu nari mfise ibeni zibona izo beni zitwara amabuye ncamira kuzana amabuye ndakuyaza mu rutana ngiye mu rutana burya naguye ahantu hitwa ku Muhoro nukuvuga ipine yaracomotse iravamo y'imbere bikajya kwakumva imodoka rero umva ntacyo umva ndi mwikosi ndiko ndakata umva ntacyo ukora kugira ngo sinzi gusa ni Imana yahabaye kuko ukuntu ariko ndagenda iyo inza kuba nakasi bikaza kuba nakasi yego kimanuka ipfa mu mwonga ariko byabaye nkiri mwikorosi nkiriko ndakata ikimero nk'iyo yahantu ku gakombe icara iza kubinukira ku gakombe ku ruhande rw'iwanje bivanye n'umuzigo nari mfise inyuma ikigwaro y'imeza nk'yataye inguvu itakirenga abantu kwa ku gakombe ikigarama ngaho nicyo cyatumye nabo bandi bantu hariho umuntu nari mpaye lift urumva no mukomvoye n'umwe muri kumwe ngo nta kintu babaye nicyo cyatumye rero ikigwa ku ruhande rw'iwanje bana n'Imana zose niyo mpamvu bana cimfashwe kuboko konyene umva so kuvuga ngo ni iki ni Imana gusa yahabaye naho mundiho ntago kubita agatonto kurivura kujya kwa accident ndetse amuzibona kujya kwa bandi canke ukagira umvurashima Imana kuburi kuzima icyo nkikora ko nkumva Imana kungiye ubundi buzima urumva yuko nibake cyane baravuka mu accident amwe nayo masanganya nkayo sibyo none ariko kurundi ruhande umuntu cyifuza kumenya tema ariko arasaba ko abantu bamufasha iki we kubwiwe yaramaze kwikorera ivyo ashoboye yakoze iki kugira ngo twumve yuko abantu bubandanyiriza we Imana yamaze gushikana ndavuga jewe ikintu niko ndasaba ubu nk'abantu babona ibyanje ndiko ndabwira ibyanje cyangwa babona ibyanje uko bimeze bumvise ibyanje nabafasha ubu nubasaba ubufasha bw'ibitaro binsaba kuvuga fagitire kuko kugeza kuno mwanya nino saha urumva yitwa yuko dogiteri we yancuye burya nubwo njyamo ngaha yampaye gushaka gutaha rero handa haryamye kukubura ubwo buryo bwo kuhava bw'ukuntu navuye fagitire urumva ni ndende cyane bagusabye ngaha 8,389 8,400 kuko mva haburamwo amahera makeya muri onye 8,000 wari umaze gutanga mu mwangara zose hamwe zari 9,900 hinge turabera fagitire ndayifisa zose hamwe ni bana zari 9,900 n'ibihumbi 79,379 rero nayimaze gutangamo 690 hakaba hasigaye izo miliyoni bana zaba mu 8,800 umva kugeza kuno mwanya nino saha rero umva wabitangiye 690,000 ku bushobozi bw'iwawe umuryango wawe umva rero ariko gusa ntaguciriyemo ayo 6,000 nuvuga najya 6,900 najya wagiye utanguja muri broke no kuvuga fagitire mfise ngaha zingana nkuko ni nk'umuru agiba kwera imiti ngaho urigurira aho uvuye muri broke ibindi byose bikurikira inyuma yabyo byose urigurira ayo urumva nayo byabandika uba watanze muri broke nta kindi n'ibindi by'imiti byo nimbo baguze imiti miliyoni zingahe byo ntibaharura umva amafaranga kino kuri no mwanya rero ni 8,389,379 umva ni nka 8,400 ni yakenewe kuri no mwanya kugira ngo Emma abashe gutaha abashe kuja kurondera kandi ubuzima kugira ngo umuryango ubashe gusubira kandi bugendane sibyo none ariko Emma ni wataha urabona ko uzovusubira kandi gukora kwe sasi
icyo nizeye nkuko Imana yabikoze ndabona ko gusa bizofata igihe kinini cyane ariko ko ntashi ndabona ko nzosubira kwa muganga kandi gusa impera yabyo mu mwaka ntazi ndoteba nzokina ndamaze kubibona kuko bizogenda neza kuko ndiyumvira ko Imana izompezagira sinzaguma ndo hama nivuze neza mu buryo bumeze neza ntekanye kandi kuko nakize nk'ibikomeye nakubwiye igikomeye kiraha kigakira ubuntu bwose bw'ubukomeye bwo kuhambwa gasanga bwakira basi ukuboko kukaguma kumeze nk'uko ari umurembe urumva shobora kuzovuga ati umva hoho butuje umva watekanye ati reka nsubire kwa muganga rero reka ndondere uburyo bukwiye ndondere ubufasha n'imbara abantu biki nk'ibyo muko urumva kandi wabanjije kuva ni ibintu bisaba imyiteguro kavuga ati reka ronje kwivuza kwa kuboko ndagukoresha cyangwa nimba uronka nk'umuntu urashobora no kuronka umugira neza kuko Imana ica mu bintu kuva imva imeze byose nyaminga simbayeho ku bwanje nta bushobozi je nari mfise niyo mpamvu mvuga ati ibintu byose nima jewe ndabiteze mu Mana nta handi kabisa amen kandi ku rundi ruhande turabona umenga ku mafaranga ku miliyoni zingahe z'abarundi turimwo amafaranga miliyoni 8,400 amafaranga make cyane kuri Emma yarasanzwe afise umuryango w'abana batatu hamwe n'umu fasuni wiwe kandi urumva yuko baracamurindira kandi barakiza ariko umuserugo atamuhira kandi naniwe umutwe w'urugo adahari ibintu byose nibigenda neza urumva yuko racakenewe kandi n'igihugu kirabukeneye kuko ubujyanye nabo uri kurikorera utwawe ari amakuru utanga mu gihugu sibyo none niyo mpamvu twifuza yuko abarundi muri rusangi bo kumva kamo yuko imakwiye gufashwa muri bwa bumwe nyine muri bwa rukundo ufasha abandi nabo barafashijwe kuko uno munsi Ema ejo zaba ari ubundi uno munsi Ema siwe yarashinye ko yajya muri ico gitanda Imana yarashatse kutwigaragaza kuko ni kenshi cyane abantu bagira insanganya nk'izo Ema yagize bakitaba Imana canke kwazo banaragize insanganya kuko barabuciye canke amaguru Ema yaragize amaye kuboko ntigize baguje sibyo none Imana ishimwa aho ego kweri kuba kwabana nkikubona kwaraho n'abagirwa nyego kukikura ko ntibigorana kuca kugenda kwa muganga kwacitse kuboko kwikuye kuko nyene none ubiyo yakuryama aho gaca gucika Burundi bazanga ari ikindi bakora polisa ariko kari Imana yego kuri ndi ruhande Ema harabonetse umugira neza aravuze ati James umutima gufasha Ema uburyo bwiyoye bucisha he urafite nimero ya telefone warugurije konti ya bank cyangwa ufite limikash na cash Ufise ama cash n'amalimikash duhera kuri limikash ya nimero ya limikash limikash ni 339 ijana na 30 986 subiramo izo nimero za limikash ni 39 ijana na 30 986 izina ni ndayiza ni Emmanuel ama Eco cash ni 79 622 609 subiramo nimero 79 622 609 izina naho ndayiza ni Emmanuel uba yifuza kwishira ku kibanza ngo ari hehe aho wifuza kuza kukwibonera amaso ku yandi adashaka kurishika vya telefone jewe ndi muri wa karede mu bikomere no kuvuga muri shiririji shambere ya 331 kuvuga muri wa karede shambere tuwasa trante muri shiririji yego uwo ni Emmanuel ariko arasaba yuko bomufasha no vuga ayo mafaranga ni miliyoni 8 n'ibihumbi 400 kugira ngo abashe gutaha abashe gusubira kandi kuvuga mu mirimo ya misi yose mu guteza imbere umuryango we n'igihugu cyo cyamwibarutse Emmanuel ndagushimire cyane namwe ndabashimye nihagira ikiboneka abantu bazokwironderera niyo mpamvu tuba twifuza yuko abantu babirondera mu ivuganiro sibyo none murakoze cyane kandi si ngombwa ko umuntu wese aba afise uburyo ari utabafise cyangwa ufise sibyo none ariko byose ni Imana nija mu mutima w'umuntu kugira ngo umuntu agire umutima wo gufasha sibyo yego murakoze yego kandi tubyizera neza cyane ko umutima bazobwira kandi Emmanuel bazomufasha kandi agatabuja gufasha umuryango wiwe murakoze kandi n'umwana yahezagiye yego amen tuzosubira no gutaha bye